iyi message rero tugiye gusangira, nimba uri umuntu ushaka kugera kure, wumve amajambo tugiye kukubwira, niwa yakurikirana ukayabamwo biraza kugufasha cyane kandi cyane gose. Aya majambo tugiye kuganira ntuze kuyumva ngo yarabishe kuri mugenzi wawe. Hari abantu bafise ingeso mbi, nibaza ko ari ingeso mbi, ariko nibaza yuko ari gusamara Satana basamaza umwanya w'ijambo ry'Imana, bari kumva message Imana iri kirabaha bakaguma bayirabisha ku bandi. Ijambo ry'Imana rivugiwe nga ku gicaniro, the word of God is pointing at you. Ijambo ry'Imana bari ko ritumbera kuri wewe strictly. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Abami ba mbere ibice 21 turahera ku murongo wa mbere. Indanzi y'amajambira avuga ngo iby'uruzabibu rwa Naboti. Urashobora kubyagura kukubaha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'umutwe riravuga nti iby'uruzabibu rwa Naboti. Kandi hariho umuntu yitwa Naboti w'Iyezereli. Kandi hariho umuntu yitwa Naboti yaba Iyezereli. Hasome neza. Kandi hariho umuntu yitwa Naboti w'Iyezereli. Voilà, w'Iyezereli. Yarafise uruzabibu aho nyene Iyezereli. Yarafise uruzabibu aho nyene Iyezereli kunzu kurugo gwiwe. Rubangikanye n'urugo rwa Ahabu. Rwari rubangikanye n'urugo rwa Ahabu w'i Samariya. Bukeye Ahabu abarira Naboti. In the morning Ahabu araza kwa Naboti, abwira Naboti ati mugore uzabibu rwawe. Naboti, ndagusabye mpereza urwo ruzabibu rwawe kugira ngo ndahagira umurima w'imboga. Kugira ngo ndahagira umurima w'imboga, kuko ruri hafi y'urugo rwanje. Kubera ruri hafi y'urugo rwanje. Nanje ndaguha urundi. Nanje ndaguha urundi ruruta ubwo mu gishingo cyago. Apana urungana n'ubwo umpaye, ndaguha ururuta ubwo wagomba kumpa. Canke ni wagomba pero unabishatse ndaguha amahera ruciye. Ndaguha n'amafaranga bihwanye n'agaciro kabyo. Naboti yishura Ahabu. Naboti aravuga ati uhoraho ntabyo nakabyumve ko noguha isambu y'abasogokuruza. Uhoraho ntanakabyumve ko noguha isambu yanje. Nuko Ahabu abataha ashavuye yijiriwe. Atataha ashavuye yijiriwe kubw'iryo jambo Naboti w'Iyezereli. Kubw'iryo jambo Naboti w'Iyezereli yamubariye. Kuko yamubariye ati, yaramubwiye ati sinoguha ishambu y'abasogokuruza. Sinshobora kuguha isezerano, sinshobora kuguha umugabane w'abasogokuruza wanje. Nuko aragenda yiryamira ku kigwa. Acagenda ku kigwa aroresha amaso hirya mu rusika. Afise ishavu ryinshi arabisha amaso hakurya. Iyanka gufungura. Amen. Aranka no kurya. Dukomere Imana bashimenshi mu byagire. Hallelujah. Ijambo ry'Imana tugiye gusangira, umuntu wese yabayeho ariho afise umugabane wiwe. Umugabane wiwe ni iki? Umuntu wese afise Imana yamurungikanye ngaha kwisi, afise Imana yamuhaye ngaha kwisi. Nta muntu n'umwe yavutse adafise ingabire. Umuntu wese yavukanye ingabire, cyangwa se umuntu wese amaze gukura akamenya ubuzima icyo ari cyo, abazi icyo akeneye mu buzima bwiwe, naho aba atarakironka abazi icyo yifuza kuronka. Akavuga ndi jewe ndashaka kuronka ikintu runaka, kandi ndafise akantu gatoya gashobora kungeza kuri ico kintu. Swat ari urudandaza rutoya rushobora kukugeza ku rudandazwa runini, canke arakazi gatoya gashobora kukugeza ku kazi kanini, canke ari ingabire ikiri ntoya
ushobora kukugeza ku ngabire nini, cyane ari umuhamagaro mutoya ushobora kukugeza ku muhamagaro munini, cyane se ari ministeri igikorwa gitoya ariko gishobora kukugeza ku gikorwa kinini. Ico gikorwa ukaba ugitanguye ari gitoya ariko ukaba ufise ivyizigiro, ukaba ufise n'umwete n'inzara vyuko wifuza yuko vyaguka. Umugabane w'umuntu ni ikintu cegukira umuntu. Imana dufashe cyane gose, haleluya. Ni ikintu cegukira umuntu. Akazi kawe, it is your heritage. Ashobora kuba ari akazi kiwawe, your business witanguriye wifuza yuko igera ku yindi ntambuko runaka. Abana bawe n'umugabane, they belong to you. Yesu natufashe cyane gose. N'umugore wawe n'umugabane, even your husband n'umugabo wawe n'umugabane, they belong, it belong, he or she belongs to you. Nuwi wawe. Yesu natufashe cyane gose. Ikintu cyose kikwegukira, ikintu cyose kikuraba, ikintu cyose kiraba ubuzima bwawe, yaba icyo wavutse usangaho ababyeyi bawe barondeye, cyangwa se icyo wewe wirondereye, icyo kintu n'umugabane wawe. Umugabo rero yitwa Naboti arihweza, aratunga umugabane, hacahaguruka yarafise akazuga akarima gatoya. Imana nidufashe cyane gose. Hanyuma hacahaguruka umugabo yitwa Ahabu, araraba akarima kiwe gatoya, aca aragakunda, arakipfuza, arakararikira, kandi atari uko abuze umurima munini. Mbere ikikwereka yuko atarashaka ko karima, ahubwo yashaka gutwara umugabane no gutwara isamvu, cyangwa se ico ingabire Imana yamuhaye yiwe, icamwibutsa umuryango wiwe, arico yagomba gutwara kugira ngo afute kandi azimanganya amateka y'umuryango wa Naboti. Ikikwereka nuko yamubwiye ngo mpereza iki kibanza cyawe, jewe cyanda guhereza ikibanza kikiruta. Sinibaza yuko kwari ugukunda icyo kibanza, kubera icyo kibanza cyari kuba gitoya gusumba icyo yamuhaye, ariko yagomba gutwara kugira ngo azimanganye amateka n'umutungo wo kwa Naboti. Imana yo muri ijuru igufashe ntihagire ikintu na kimwe Satani yogura ingabire y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Subiye inyuma gatoya, ku muntu wese afise ingabire, ku muntu wese Imana yatoranyije, ku muntu wese Imana yahamagaye, ku muntu wese Imana yasize amavuta. I want to remind you this. Ndagomba kukwibutsa yuko Satani ashobora kudepansa ibishoboka byose, atari uko yakunze wewe nta kintu gushakako kandi nta n'umusaruro yo kuronkako, ariko inyenyeri y'ubuzima bwawe n'icyo ufise gitoya ushobora kubona ari gitoya, ariko Satani wewe imbere akabona ari ikintu kizokwaguka, akabona inyenyeri yawe ari inyenyeri izoba nini, akabona inyenyeri yawe izogera mu mahanga, akabona inyenyeri yawe izojabuka amakontina, akabona inyenyeri yawe izogera mu mahanga, akabona ubudandazo bwawe, urugo rwawe, uruvyaro rwawe ruzonyeganza generation igiye kuza. Satani agatangura kubirukako no gushaka kubereka ivy'agaciro vyiza wobamwo gusumba ubuzima busa n'ubuciriritse bukenye bashobora kuba babayemo uyu munsi. Agatangura kubabwira ngo in order you to be successful, kugira ngo ushobore gusucceedinga, no kutanga ubuzima bwawe ube mu buzima bw'ubumaraya kugira ngo ushobore kuronka amafaranga. Satani akica inyenyeri yawe akakubwira ngo utegereza kwiba
kugira ngo ushobore kuronka amafaranga, akagira ngo utegereza gukora ibyaha kugira ngo ushobore kuronka amafaranga, agaca kwambura inkomezi n'ububasha no kugusamaza kugira ngo ntushobore guhagararira umugabane wawe, ukisanga wagiye mu zindi nzira. Ariko ndasengeye umwana wese wa repentance, Satani ntakakunyaga umugabane wawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Naboti afise umugabane, araraba agatongo kiwe abona ni gatoya, ariko bashaka kukamugurira itongo rinini cyane, bagomba kukamugurira ikibanza kinini cyane gose. Umviriza nakubwira ikintu kimwe, uyu munsi ushobora kubona ubuzima bwawe ari butoya, ushobora kubona ufise ikibanza gikengeretse, ushobora kubona ufise umyambaro kengeretse, ushobora kubona ufise umugore asuzuguritse, ushobora kubona ufise umugabo akengeretse, ushobora kubona uryama ahantu hakengeretse, ariko nahi wawe kandi muri uwo mugabane wawe harimwo ahandi hariko harategura hanini. Ntiwemere gutakaza umugabane wawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagomba mbwira umuntu uyu munsi, Satani ariko aragomba gukonvenka yuko ategereza kuba mu buzima butandukanye n'ubugombe bw'Imana, kubw'ivyo ariko aramwereka. Aha barabwira Naboti, abwira Naboti ngo mpereze ikibanza cyawe kugira ngo ndaguhereze ikibanza kikirusha, kubera kikirusha ubunini, kubera ikibanza cyawe nagikunze. Yesu natufashe cyane gose. Satani azoza kwereka ko yagukunze, ufitiye umugambi mwiza cyane gose, aguhenda hende, agushuke. Inzoka mu guhenda Eva yabanje kumwereka yuko hari ikindi kintu gikomeye imbere yiwe iri kiramutegurira. Iramubwira ngo niwajya kuri kino cyamwa amaso yawe araza kuguruka ubone nk'Imana. Abanza kumushuka no kumubesha, acaratakaza umugabane wiwe ari we Edeni. Gutakaza itongo rya Edeni kubera ibinyoma vya Satani. Niwemere gutakaza umugabane wawe kubw'ibinyoma by'amajambo bariko barakubwira. Niwemere gutakaza Imana yaguteguriye kubera Satani ariko araguca intege, akwereka ko ubuzima burangiye, akwereka ko utazorongorwa, akwereka ko utazobaho, akwereka ko utazogera kure. Uca utakaza agakiza k'Imana kubera ibi ariko arakwereka. Imana yo mu ijuru ikurinde gutakaza inyenyeri n'ubuntu n'umugabane wawe mu izina rya Yesu. Umugabane ni iki? Umugabane ni ubutunzi Imana ishyira mu muntu butarayishugwa ngo bwaguke, ariko uko iminsi igenda bukarushiriza kwaguka no kugera kure cyane gose. Ntugasuzugure intango ntoya. Never despise your little beginning. Imana yo mu ijuru iravuga ngo ndi Alufa kandi nkaba na Omega, ndi intango kandi nkaba n'iherezo. Ni kuvuga nimba Imana ari intango, ni Imana y'abatangura ibikorwa. Ntugasuzugure igikorwa gitanguye, ntugasuzugure intango ntoya, ariko naho yoba intango ntoya ari umugabane wawe, yihagararemo neza. Ba fier yayo, ba proud yayo, bakubwira ngo ufise akantu gatoya, vuga ngo nakiwanje n'umugabane wanje, kandi niko Imana yateguyemo kumezagiriramwo, kandi niko kazokwerekana yuko Imana yabaye umwizigirwa ku buzima bwanje. Biragoye yuko uzovuga gukomera kw'Imana n'imirimo wabonye mu gihe watanguriye mu migabane y'abandi ikomeye cyane, ariko iyo uhagaze mu mugabane wawe mutoya, abantu bakabona Imana iwagura, abantu bakabona Imana iwugeza kure, abantu bose bazovuga ngo uriya muntu yari ahantu yavuye, hari n'ahantu ariko aragera. Nimba abantu bifuza gukomera no kubandanya, bazokomera bawaravye wewe, bavuze ngo nshingiye kuri runaka, ukuntu yatanguye ibintu bitagenda, ukuntu yatanguye abantu batamwumva, ukuntu yatanguye abantu bamupinga, ukuntu yatanguriye mu busa, ukuntu yatanguye atawumwemera, ariko agahagarara neza mu mugabane wiwe,
akaba umwizigirwa, naje Imana izonkomeza. Imana iguhereze guhagarara mu mugabane wawe, ntiwemere gutanga umugabane wawe. Hallelujah. Abantu baranka gutangura, people they are afraid of beginning. Abantu baranka gutangura utuntu duto yifuza kwibona afise iki alimentation kinini. Genda ubaza uriya muntu yatanguye iri alimentation ahantu yahereye. Go and ask him. Man dufashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu ashaka kwibona mu kizu kinini kiri etage. Genda ubaza uriya muntu aryamye muri etage, yarajyana mu nzu y'icyumba kimwe canke aryama hasi. Once, don't be afraid of standing on your heritage. Hagarara ku mugabane wawe. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Biciye mu mugabane wawe niho hazobonekera capacity y'ubushobozi bwawe. Ntago muvyumvise. Biciye mu guhagarara mu mugabane wawe niho hazogaragarira, hazobonekera capacity of what you can do. Niho hazobonekera capacity y'ibyo ushobora gukora. Abantu bazovuga ni uriya muntu, turavye ministere afise, turavye igikorwa afise, turavye umurimo afise, arashoboye, hari ahantu yagikuye, hari n'ahandi ariko arakigeza. Ariko niwisanga mu gikorwa gikuze, capacity yawe ntagizigera imenyekana. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Ibikorwa nibyo bimeasuring, bipima capacity y'ubushobozi bw'umuntu. It what measures the capacity of people. Kandi reka ndababwira, comparison is a thief of joy. Kwigereranya n'umusuma w'umunezero. Byarakunaniye gukora kubera ko business yawe umuyigereranya n'abandi batanguye imyaka 10 bakora business, nawe nturamara umwaka ukora, ushaka kuronka amafaranga nkayo baronka, ushaka kumera nkuko bameze, kandi bamaze imyaka 10 bakora, nawe utaramara umwaka, uzogwara umutima. You will be attacked of heart attack. Yes, atufashe cyane gose. Hallelujah. Sinzi ntuze yayiganye inzovu kugira ikiratabuka. Uyo mugani sinzi ko ari abavuzi. Imana dupase cyane. Hallelujah. So you have to be wise enough. Hagarara mu mugabane wawe. Pegara umuntu afise umugabane ari ngaha. Ndashaka muri izi ngiyo no mu kanya umuntu wese atangure kuraba umugabane wiwe. Mbega sinasohotse mu mugabane waje, mbega siniko ndadebukirwa mu mugabane waje, mu muhamagaro waje. Umuhamagaro wanje wo kuririmba n'umugabane wawe, umuhamagaro wivuga butumwa n'umugabane wawe, umuhamagaro wawe w'ubusenzi n'umugabane wawe, umuhamagaro wawe wo gukorera Imana n'umugabane wawe, umuhamagaro wawe wo kurudandazwa n'umugabane wawe, umuhamagaro wawe wo kwitanga n'umugabane wawe. Everything, kintu cyose kikuraba n'umugabane wawe, utegerezwa kugihagararako neza. Turicari kumwe ngo dutere haleluya. Yesu natufashe cyane. Ahabu araraba ashaka kugura umugabane. Ndiko ndabona umugabo yitwa Esau ava kuhiga yashonje, yabuze, araza azanye imihigo, yakubititse yarushe, acasanga Yakobo arahishije uduharage. Yesu natufashe cyane. Acarasaba Yakobo, ariko hariho abanyabwenge. Iyo wabona abantu basamara ku muhamagaro wabo, uzonyakure, unyakure imigabane yabo, witware, ukabona barasamaye. Wowe ufise gahunda, bareke bagire ubunebwe, bareke basinzire cyane, bareke bakundinda, bareke bakunditiro, bareke ariko imigabane yabo gume sakira twa. Bazosigara bagukritika, nguriya nawe asigaye abona ko yageze kure, nguriya nawe yatumaze ko ibintu. Bareke basamare, bandanye utwara imigabane. Yesu nadufashe cyane gose. Acabona gwa Esau rurasama ruraho, n'ubu hariho abantu basamye baraho ku migabane yabo. Acaraza aramubwira ngo
ndashaka umpe kuduharage two kujya. Nigeze kubwira ndababwira ngo umuntu wese yanse guhangana, umuntu wese yanse kugwana intambara yo kurondera ubuzima no kugwanya satani n'abadayimoni, aba yemeye kuba umukene n'umusabirizi, aba yemeye ibiganiro, ni kuvuga uba wabyemereye. You tell them take control, controla byose. Utegerezwa kumva yuko ubuzima utegerezwa guhangana nabwo mpaka hari ikintu ugezeko. This life is not easy. Ubuzima ni bworoshe, kandi ushatse kubworosha burakwereka ko butoroshe. It's only favor of God. Ubuntu bw'Imana bwonyene n'imbabazi z'Imana n'ubushobozi bw'Imana nibwo bushobora gutuma inzira iba smooth, yoroha. Ariko ubuzima ntago bworoshe. You have to fight mpaka hari ikintu ugezeko mu izina rya Yesu Kristo. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Umugabane wawe utegerezwa kuwuhagararamwo. Hari n'abantu bafise imigabane batabizi ko bayifise. Kuva ntanguriye gusenga nkegera Imana, nagiye mbona ntahura yuko hari ibintu satani yanwaye kandi ari iby'iwanje. Nyatangura nkuguruka amaso nyavuga ni these blessings belong to me, kandi nta numwe saba uburenganzira. Ariko ndagenda ku mavi vuge ni Imana, ibyo satani yanyaze ndabigarukanye, ibyo abarozi bantwaye ndabigarukanye, ibyo wanteguriye ntegereza kubibamo, umugisha wanje ntegereza kubamo. Abo wateguye ko nzohura nabo bumugisha kuri jewe ntegereza guhura nabo. Wari he abo wanteguriye kunshyira hejuru? Wari he abo wanteguriye kumfata ukuboko? Open them. Hallelujah. Iyo usamaye ubuzima burakubana umururazi, kandi butategereza kukubana umururazi. Yesu natufashe cyane gose. Hari ikintu Imana igomba gukora, ariko hari ikirindiriye nawe kutegerezwa gukora. Utegereza guhagarara neza mu kibanza cyawe. You need to stand well in your calling. Umugabane wawe, don't sell your anointing. Abakobwa batatu b'amasugi b'ibijuju niko Bibiliya ivuga, bari bafise ibitereko ko amatara, barindiriye yuko umukwe aza kuza kugira ngo ashobore gutoramo umugeni. Bamwe amavuta yabo barayonona, barayafata nabi, birengagiza yuko imbere hariho umukwe agiye kuza. Baronona amavuta yabo, baronona urumuri rwabo, amavuta arabaherana. Hanyuma heza kanya baca bumva karuru kariko karavuga hanze, umugeni araje, umugeni araje, umugeni araje, umukwe araje. Bamaze kumva induru iri kiravuga, baca basanga amavuta yabo bayononye, ntibashoboye kuyazigama. Barasaba kuri babandi ngo mutubabarire muduhe kutuvuta dukeya, umugeni niyaza aze kutubona, aze kutubona natwe, aze gusanga dose umuco. Arababwira ngo ntitubahereza umuco, ntitubahereza amavuta yacu. Mwarononye umugabane wanyu, mwarasamaye ku mugabane wanyu. Kuko mwasamaye ku mugabane wanyu biratuma mudashobora kubonwa n'umugeni, kubera ko yategerezwa kubabona. So kugenda kurondera amavuta, bagarutse binjira basanga umugeni yamaze kugenda, bararira amarira menshi cyane gose. Hari abantu satani ariko arasamaza ababwira ngo bagume mu ntege nkaho kubyuka gusenga. Hari abantu ubuzima bwabo bari bateguye kuza abantu bakomeye, ariko inyenyeri zabo zarazimye, kandi niba bizi ko zazimye, kandi abantu bategerezwa kuba abantu bakuru. Hari abantu ngaha bari ngaha Imana yateguriye kuzoba abanyamugisha bakomeye, kuzoba imfura ku mahanga menshi, kuzoba igisubizo ku buzima bwa benshi. Ariko bamwe barasinziriye, amavuta yabo ntago bariko barayakoresha, kandi niba ariko barakanura
umugabane wabo bashobora kutawubamo kubera kudatahura no kudahagarara mu mugabane wabo. Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Umugabane wawe utegerezwa kugwanira ubemwo. Naboti baramubwira, haravuga ngo biragahera n'Imana ntikavyumve. Naboti haravuga ngo ni gatoya ariko nikimana yanteguriye kuzompeza kiriramwo. Nikafadika ariko n'umugabane wanje ni samvu y'abasogokuru, ni samvu y'abadata. Imana iguhereze kuba fier no kuba proud y'ikintu cawe. Imana ikudugirizemo mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Kimwe mu bintu bituma umuntu abura umugabane wiwe, mwumvirize bino bintu ngiye kubabwira.